ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni kiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Buki TV. Nimutaha je ntegeza kubakira kuko ibintu mbonye ngaha mwakoze kuva habera amafuare ngaha sinari bwabo n'ibintu nk'ibi. Urazi gituma tagashari kari gahari kubera yuko twasenyera ku mugozi umwe, twashaka yuko zone Kamenge igira iteka mu yandi mazone kuko twebwe pionnier yacu bayita section pilote, nitwe twarabambere mu gisagara ca Bujumbura. Ijambo ryavugiye kuri wa Karede umunsi bayugurura ntari hari wavuga ati none kubera katajambo ryavuze, igituma atajambo ryavuze haci hagwa imvura hajya nyene bicaye haca harava, ubwo nyene amazi acagwa hejuru ya president Bagaza, protocole kiramuhagurutsa baca baragenda, ibirori bica birahera. Ico gihe rero ngoma rero zikura he irya Bugarama ntiryahita ni ndari buzikane oya ingoma zo zurumvura urazigura zikanye hano mu gisagara urumva bya binago ingoma twazikura ruguru. Iye buye kuri tapiruji kiraguruka ikigenda ku meza itumiraho nkuru nziza yicaye. Perezida nkuru nziza rero agiye kuri mikro, ikintu ca mbere yavuze ati ni naho niho namenyeye ko anzi n'izina je nzi ko atanzi ngo ati ibintu duniya dukoreye ngani gitangaza. Ijambo ryose uri ucumva ati duniya none umwama kuvuze mu zina gantuze. Mu Bushinwa tuhageze kwabaye uko nyene nahone turonka ikibanza ca mbere. Uraba tourisme y'Ubushinwa bwose aravuga ati nimutaha je ntegeza kubakira kuko ibintu mbonye ngaha mwakoze kuva habera amafuare ngaha sinari bwabo n'ibintu nk'ibi. Aratwakira inzimano ziteye ubwoba, inzu iteye ubwoba baratwakiriramwo kubera amateka y'u Burundi. Urumva rero ivyo cyose niko ndakwereka ivyo twagiye turakorana n'abategetsi batandukanye, umwe wese ukuntu yagenda biha agaciro. Hama rero ivyo tumaze kubikora gutyo tuca turaza i Bujumbura. Tugarutse i Bujumbura rero hacaba ikintu cyo gutegura ihimbazwa y'iyubire y'imyaka 50 Burundi bwikukiye. Rero hararyoshe. Aho rero baca bavuga ati none abashinwa ko badusavye umugwi w'intambo kama uzokorana n'abashinwa mu mudiho wa mvoma d'ensemble. Chef protocole zefere avuga ati mbe mwigorira iki duniya rihajya bose ati okay duniya sava bije mu minwe yiwe tuja mu nama hajya muri ambassade y'Ubushinwa. Baravuga bajya bashinwa bafata bijya bintuzenye bijya bitaburo batwereka kuri televiziyo ukazubona abategetsi b'Urundi bose bahindukiye barandaba. Hajya bavuga ati urabubona ni wewe twe tukicaye ingana makoti gusa urabubona bavuga ati haro mwiwenge ego bose bakoma bandaba hajya ijisho riravuga mu Kirundi ivyo turabikora mu mwa d'ensemble turayikorodona irabaneza. Nico gituma uzora n'abazokurikirana amasanamu y'ukwikukira ku Burundi mu Rwanda samba. Ujya mushinwa yabikorodona yavuze ati abandi bose bazokwambara impuzu zabo, bazokwambara impuzu twe twabazaniye uko nishusho twe dukeneye. Kiretse wewe gusa ni uzokwambara umwambaro uranga igihugu. Iyi wanje nambaye. Nije bahaye fevere yo kwambara umwambaro kama. N'abavuzi b'ingoma zaje zisa n'izabavuzi b'ingoma nizo bazanye. Zijya nyene rijya bara mugo barazizanye zavuye mu Bushinwa. Kiretse jewe gusa nje bavuze ati ni wewe utegeza kwambara umwambaro uranga igihugu. Hama mugwera heza ucuja hajya imbere. Ngira nabandi bambaye umwambaro uranga igihugu n'abasoda gusa ko nabone twarakoranye byose. Ivyo rero turabikora. Ivyo rero tumaze kubikora tuca turasubira kandi mu Budagi mu 2013. Mugaye igihe twari mu Budagi mu 2022
tumaze gutsinda bacibanjana mu kibanza citeka baramfotora kumbe iyo foto ni foto iranga umuhinga asumvye abandi buhinga kwisi yose yitiriwe umuntu abantu benshi bahurumbiye ni kibanza banjanye mu gufotora ico kibanza rero hariyo kijya capa kijanye niyo ntuzenye ivyo birori kumbe hajya bakujanyeyo uba uri umuhinga batoye mu bahinga bose bitavye wewe nta namakuru bufise ndayakura hehe ndayakura yuko nabona ati catugende nkagenda hagarara gutya nanye ngacamagana ryapoze ryo mu Burundi nkagara ngashirika ikiriza imbere nashinze icumu iyo foto rero dusubiyeyo tuca dusanga mu bibanza vyose bihurira kwa abantu ubudagi bwose ari iyo foto ya Dunia abantu bakaza bafise impapuro ngo ndabashire ku ntuzenye umukono usinye autographe je ntavyo narinzi mbega yemwe ivyo bintu byo choreographe nimba ari choreographe je ntavyo narinzi ndabaza nti none ibone kwa ngo ntangorane sinye emwe nshira ko wa muzingi wanje w'ikirundi ndasinya kumbe bashaka babone ko bibona ni naje amasoko ya numva iryo tekaga ntunze nawe dusubiye mu 2013 none tubabambera uko nyene urumva rero ako karanga ni ikintu gikomeye cyane cyatumye uburundi bumenyekana kwisi yose kubera iki ni impano nonse mu maraso ndayikundisha abantu abantu bayikunda no baca barayimenyekanisha hama rero ivyo onye tubikoze dusura kandi tuje muri Afrika d'Iside ahantu hitwa Diriba yari foire yitiriwe Indaba naho hari ibihugu bishika nka 82 naho ni tubabambere umva ahantu hose duciye tuza kuronka ikibanza ca mbere urumva ico kintu hama turongera kandi tugenda mu Bwongereza naho ni kwabaye uko nyene hama ejo bundi baradutumira kuja mu ntuzenye mu Buhindi New Delhi hari urubanza rw'umuryango umuntu yarafise urubanza avuga ati ku mateka nabonye abarundi bakoze nkeneye ko ingoma z'u Burundi ziza gushigikira urubanza rwanje turagenda mbere ico gihe nibuka yuko n'umu premier dame d'office ubu ujya Ange umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste ndayishimiye twarajanye muri urwo rubanza twagiye mu ndege imwe mu ndege imwe ajanye n'umwana washaka yagenda yekeye umwana nk'umundi kazi nyene nteko twarajanye na Ange premier dame w'u Burundi muri urwo rubanza urumva ko uburundi bwaratumiwe bongera kandi batumira n'abantu bakomakomeye batari bake hariyo n'abandi bantu bajya bacokoro ko ndavyibuka ko menga twari kumwe muvuduka twari kumwe kwizera Dieudonné n'abandi ntabona neza twaratamvye ambassadeur w'u Burundi ari muri urwo rubanza n'umudamu ya kuri sene ngo Dunia ndi hano urumva abona ati bambone kujya muntu tuzinanye n'uwi wacu twazanye abo tuzi umva impundu rabimpundu turasamirana muravugwa mu makungu hama rero turi ngaho onye bavuga ati ntimugarukiriza ngaho ari undi rubanza rero tuza guheraheza ahantu hitwa Mumbari sinzi ko ndahabuze neza Mumbari no kuvuga ku rubibe rwa Pascal nunzenye n'Ubuhindi turongeye kandi turafata indege turajayo dushitseyo rero ibintu byabaye ni gitangaza cyane twarakubise ingoma gushika naho dusuye kuri sene igira kabiri badusaba ko abandi bo mu bindi bihugu two kwagura ingoma baje hagati yacu kubera guhagarira agateka k'igihugu ndavuga ati ntibishoboka kirazira bakene nibaje inyuma yacu nibaja kuja hagati y'ingoma ko twe ingoma zacu ziranga ubutegesi zikaranga igihugu none mwebwe mushaka nibazifotora nibazerekana twe twarapfuye ntuma ko tutandukanije ishusho ry'u Burundi n'abandi bazobikora uco usanga nukuryoherwa tugomba kwica karanga ndahagarara ndavuga ati nibikunda abo nibahagarara ukwabo no tuduhagarara ukwacu bakeneye ko tugira ikidavage twe tuvuze ingoma bazitambe aho nashaka ikinashaka twe tuzivugirize bazitambe biboneke ko ibyacu byahurumbiwe twe tuko turaduza idarapo ry'u Burundi mpe none si kuruye ari kugwenge nimwe mu kintu bavuga ati ngo wagwisha kwa kwanga no kamusha kubiza aha
hama rero turakina baca baranyakira sinzi ko mwabonye n'amafoto abantu bakomakomeye bo muri ivyo bihugu babiteguye abantu barabivya critire hariya baravuga ati tuzaniye umuntu tumwakire turavugana barambaza ndabasigurira ibijanye n'ingoma z'u Burundi ndabasigurira critire y'u Burundi vyose ndiko ndabisigura barabona ko ivyacu ari vyiza hama tuja turitahira i Bujumbura twitahiye Bujumbura tuca turaza tugumanga bo ico gihe ntitwakiriwe bimwe bishemeye nka bimwe namye ndakubwira mugabo kimwe gusa twazanye impundu amaradiyo amateleviziyo yarabivuze hama rero novuga rero mu bijanye nako karanga uravye aho twahereye byo twagiye turakora hama gushika nubu turabandanya turiko turakora hama rero no kubwira ko iyo turiko turabikora ntituraba ijoro canke umutaga nituraba ngo ati haratekanye ntihatekaye oya ivyo byo kuvugira ngo uyu mwana ashaka kumva ivyo ari ivyo hatekanye hadatekanye twebwe iyo dukenewe turagenda ndogwa nk'akarorero ejo bundi bariko baragira bimwe vy'imyerekano mu 2015 haza za ntumwa ziserukiye ibihugu barongwe na president wa FDCD twaragiye ku kibuga c'indege ingoma n'intambo zanje turaje ku kibuga c'indege kuva igihe cyo mu gatondo twatashe saa 6 y'ijoro turi kumwe n'abategetsi urumva hari hagoye ni wari nkaho uca amapine yariko araturirwa mugabo abandi bariko araturira amapine twe turiko turatamba hama rero ivyo byose twarabikoze tugakora ivyo byose tukazana ubushimwe ku isi yose niho rero nyene icubahiro Petero nkuru nziza umukuru w'igihugu yiyumvira nanje kumpa gashimwe kakaranga aho gashimwe rero mu kukampa yarampamagaye hajya kuri stade hari ku munsi mukuru kwikukira ku Burundi itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu 2017 yavuze ati yarahagarariye karanga kabasokuru kandi muze murabe nta munsi mukuru n'umwe w'igihugu yigera siba kandi ivyo bintu abikoze igihe kirekire kandi niwe yamayereka abarundi nyambaro y'abasokuru baho hambere ngo kandi ziraremereye nimba yamenye gute ko ziremereye kandi ziraremereye ga aha ni biro 16 kugira ndabimenye ni aho tugenda duca mu madege kuko izi inye sinda zishira hajya munsi ndazinjirana mu ndege warwigera wiyumvira nawe kuzikira oya mugabo je narazambara nkumva ko ari akanu kiyongera nkaca nibaza ko ari ukugara nayi bambe kumbe n'uburemere kumbe rero nkuru nziza yarabona yuko ziremereye ngo kandi aho ziraremereye ga aho yacotse mugo yamizako 16 uriko ravyumva hama rero acampa gashimwe murambabarira ndakavuga ko kanditswe mu gifaransa agashimwe kitwa Ordre du Mérite Physique Classe de Chevalier mu kirundi ntumbaza ukuntu vyitwa kari ngaho iyo certificat ngiyo ifoto ngijya umukuru w'igihugu ariko arampa gashimwe hama rero nca ntahukana impundu niherewe n'akaranga ni cakindi bavuga ati none ku ntwaro ya nkuru nziza mwakoranye gute ivyo twakoze twabikoze tubikorera igihugu hama ko ari we yaraserukiye leta aca arabiha agaciro aha n'agaciro wabikoze mu kumushira imbere y'abantu kumwerekana ko ashoboye ikinakiriya mu gisata c'akaranga rero wumvise ibyo nagenda avuga byose navuze babuyoya ndavuga babagaza ndavuga abantu bantunganya ndavuga bandadaye ndavuga ntuzenye badomisiano ndavuga Petero nkuru nziza nukuvuga abo bose n'abakuru bagiye batwara igihugu umwe wese afise amateka yiwe nivyo twagiye turakorana mu ntumbero yo guteza imbere igihugu no kumenyekanisha akaranga urumva rero ivyo onye twarabikoze tubikoze rero nukuvuga ko umukuru wo hejuru arashobora kuba avyiyumvamwo mugabo hakaba intambamye zimwe zituma natwe tutabishika ko neza nkuko bitegerezwa je ndavyibuka kuri president Buyoya sinibuka umwaka neza bimwe byo kugendera amantuzenye amazone yarazongendeye zone Kamenge chef de zone Kamenge yaratubereye intambamye kugira ngo twakire president Bagaza president Buyoya ashaka yuko aza kuvuza ngoma umugwi wo mu Cibitoki
abantu b'imboneza bo mu Kamenge baravuga ati ntibikunda cibitoki nize tubatumire nk'ababanye mugabo bakigwe n'umugwi nga mu Kamenge hama bajya nabone batubaho umwanya nabone bamwakire nk'ababanyi bo muri zone gushika naha turonderera umuopeje yitwa Rugamba wo kuri Besere kugira ngo aze kudufunga mugabo urumva nk'ico kintu iyaba twari kuba turi abantu ducika intege twaca tubihagarika kuko ico gihe twari kubikunda gusa nta namahera yarimwo kuko baduhifana n'umukate gusa twari kubikunda gusa gukunda igihugu ama agaca tubera intamba byari chef de zone mugabo rero cyatangaje nda gutera inkuru byaciye bimihumira abategetsi bamaze kumenya ko yazanye abapolisi umujya mu peje Rugamba wo kuri Besere aza kuturondera kandi na Rugamba nyene wenyene niwe yaje kuducira gace adusanze tuko turafata ifana ati yamara muragaba uwitwa Dunia ninde ati nijewe ati burya chef de zone yambwiye ko nza kugufata umugore namenye ko bidafisa agaciro ni mwihereze muce mwigira hamaranye cyanda bikoza uwitwa Ndirabika Augustin yatwara pionnier mu gihugu cyote yitwa commissaire national niyo titre yari afise bacha baravyiga avuga ati kame mitwe nturako two turankadira abana hama abangirize ibigeze hiyo no kubarondeza ko bagirira nabi mu ntumbero yo kubahubisha intumbero yo gukunda igihugu baci bamukura ujya mu chef de zone yagiye kubera jewe akaranga karamukuye ku butegetsi aragenda kandi baramubwira ati mwikete bamwandikiye ati wewe turabona yuko utari kurashigikira karanga acaragenda waruciye gato ku ngorane zimwe mu mugenda muhura nazo ariko hari nk'izo wibo kuvuga ati ibi bihe byarangoye ku buryo numva ndanacitse intege nuko ikintu cyangoye cyane gusumba ibindi nico mpejeje kuvuga ko nari nacitse intege koko mugabo rero byagiye kundemesha aho beretse yuko dufise agaciro utubereye intambamye baciye mu bogoza mu mabanga hama ibindi bihe navyo nizo ngorane gusuga induro nazo mugozi zatushobora gutuma ucika intege kuko abategetsi bose twagiye turakorana baravyumva barampa agaciro umva usabye ijambo bakariguha urumva ukabona yuko ufise icubahiro mu gihugu nta kintu na kimwe kiriho nabona ko contesha conci intege kuko nta munsi mukuru n'umwe w'igihugu baba bure ko mu butumire naho yo bari umunsi mukuru atari wo kujya gutamba bahategeza ko mu butumire nkabandi mu batumire biteka urumva ivyo onye ni ibintu byaguma bintera intege nabo tubikorona bakabona yuko jewe ndabaserukiye mfise icubahiro hama intambamye dufise ni twege mugihe dashobora kuduca intege ivyo byose naho twabikoze ntumve tuko turabivuga naho twavuze ivyo byose nta kigo dufise dukoreramo kuva mu 82 gushika uno munsi turiko turavugana iyi saha aha mu 2020 nta kigo dukoreramo ariko mwoba mwaragerageje vyanka mwagerageje mbo twebwe ntitwagerageje kubera yuko ahanini byatumwa no kugene tubona ko agaciro batabiha agaciro kuko abantu ba mbere bari kubiha agaciro yari kubushikiranganje bw'imico kama bakavuga bati mu mazone tubahe aho bakorera mugabo uri kuraraba sikomeza karanga yonyene mu gihugu cyose ari iyo migwi kumbura ishaka niryo risumbana ishaka niryo risumbana mugabo imigwi iriho mu gihugu ni myinshi urumva rero kumbure sumugambi wakozwe kugira ngo baronke iyo ntumbero yo kubikora hama rero twebwe natwe utsimbega wari waragerageje icyatumye tutagerageza canke tuvyiruka inyuma cyane urabona twe ingoma tuzibika kuri zone ya Kamenge rero ijya zone ya kera ariyo urubaraza rwari runini abashef de zone bose batwara twakorana neza ingoma tukazibika hajya atantambamye hama nakubwiye yuko byaje gukomera cyane tumaze guhunguka naho twe twabona yuko dukoreye hanze bifise wa muhamagaro wo kwizeza abantu amahoro bakaza bagashengerera bakaraba bakaryoherwa bagataha bafise ikintu tubahaye cyo gukunda igihugu no kuryoherwa mu mitwe ico rero nitwakibona cyane kugira ngo dukorera ahantu twiyugarana muri ico kigo mugabo rero gushika ubu turiko turabona yuko bikenewe kubera ari amahiganwa azara aribonekeza ayo mahiganwa rero urashobora kuvuga ati ntego ya kantu kabijya
uriko urategura kuba ari hanze arashobora kuza n'abandi bo mu yindi migwi bakaza kubasuma urusaku ugaca usanga bya bindi mwateguye barabijanye mugabo wabyiteguriye ahantu hari mu kigo ubiserukana bifise agaciro n'akanovera hama ikindi naco urabona nk'umwana ariko arategura ikintu atakikoze neza ukamukankamira ari mu bantu acagira isoni bigatuma asubira inyuma gusumba kuko jene bagezweho ari abantu babagenzi bagendana ababanyi canke iki wowe nawe uri kuramwankadra ubonye kabiri gatatu byumbura mwereka yuko umenga ntavyashoboye nayo kumbure bajya babwira yuko ari umuhinga bizi biramutitura bigarashobora no gutuma anaheba kuko umenga nigicibwa mu bandi hama rero tuko turabibona ko bikenewe nico gituma rero wavuga ati mbega mwaragerageje ubu rero tubwiye Burundi tubwiye amakungu abavyumva bose barashobora kurondera komeza karanga yo mu Kamenge bakaturonsa ikigo ni parasere ibyo parasere tugira clôture tugaca tugira ububiko bw'ingoma tukagira n'ububiko bw'imyambaro hama tugasigana ikibuga duteguriramwe ubu turabona ko bikenewe kandi turavye amateka byo twakoze tugakorera igihugu nibaza yuko bizokunda izokunda ikindi naco novuga ko intambamye dufise n'uburyo butwungurutsa kuko kenshi badutumiye urumva ahantu tugira urubanza tuva aho dukorera tukagenda aho hantu guca usanga muri yo mu bindi biri tunyoye mu bindi umwe uwundi mu bindi tugujije nikitwunguruza cyangwa gacu usanga umushoferi twavuganye ko aza kudutora hageze uyu mwanya umudugu ukononekara ugaca usanga tugize ingorane yo gushika aho hantu dutevye kandi bigaca bidutwara n'ubundi buryo bwinshi kubera tuba turondeye yundi mushasha tutari tuzinanye no kutuzimbakana tuzimba mugo ko twebwe tuba turavuga duti twifuza yuko dukora igikorwa cy'igihugu tukagishikako ugaca usanga aho hantu turinize na wa mu bindi baduhaye uhereye kuri ubwo buryo bwo kwiyunguruza hama tugaca tutaho uko nyene umva ico nico kintu mbona yuko ari intambamye itubangamiye ikintu kitwunguruza tugiye kuremesha imanza naho dukorera ivyo bintu bibiri biraduhagaritse umutima cyane kandi nta buryo dufise twovuga yuko tworonka ko dushobora kubikora tudafashwe mu mugongo mugabo rero nkacangira umwizero uravye kwishaka twagize uravye ku mateka twagize turabona yuko ivyo bintu byoba bito cyane habayishaka twobironka kandi turavyizeye kuko ico gihe twakora twebwe twari twenyene nakwe ko yari cibitoke na twebwe mugabo uri kurabona ubu kubera ko ya ntumbero twihaye ati dukomeza karanga hirya no hino imigwi yaravyutse ari myinshi yaravuse ari myinshi nayone iriko irakora ibintu by'akaranga bisigura yuko batwiganye twabarazi ivyiza tubaraga ibintu bibereye ijisho nabone bacaba biruhurumbira kuko yabari ibintu bitabereye ijisho ntibari kubihurumbira turumva ko aho mwagiye muraca hose imanza zategurwa nawe kenshi no wazitegura kugera naho uburundi buhesha imidari kugera naho uburundi buvugwa mu makungu cane nta gihe wama wibaza ati ese ejo ni nabandi ko ndakura ko imyaka umuntu atawigira umugenzi cane canke Imana ikaguhamagara ukiyumvira uti ibintu bizohava bizimangana je nibaza ugukura ni iteko hawe n'Imana hama kwitaba Imana ni ngombwa igikuru so kwitaba Imana igikuru nico uzobusize je nk'ubu ndafise umwizero naho nofu no munsi unyene tuko turavugana je nzozimangana haciye imyaka 100 nukuvuga iki imyaka 100 nukuvuga yuko nukuvuga ko abambonye inyuma y'imyaka 50 60 uko habaye ikintu bagati iyaba nakari ngaha byari kugenda gutyo abambonye mu makungu hagiye abandi narafuye bavuga ati ari umuntu tutabona tujye yaritavye Imana umva mbamvuzwe urumva rero kugira nzimangana inyuma y'imyaka 100 nukuvuga yuko bajya bose banyiboneye nabagiye baratanga amakuru nabo ni barafuye ndiko mvuga ndavyumva uti rero woba ubona hamwe bitavye Imana canke imyaka utagifise izo nguvu vyogenda guti je nanye navuze ati kugira sinzi imangane ya myaka 100 nakubwiye ni kubera ndabikorana n'abantu kandi ndabona yuko bavyumva kuko nshiramo ishaka ryo kuyigisha no kubibakundisha nico gituma nakubwiye ati naho nogenda sinzozimangana kuko narateguye akarere narabapanze baravyumva barabikora kandi baranabikunda kandi bakabishiramo indero n'urufasoni rwinshi ego uri kuraraba aho akaranga kagize uno munsi uba mu gisagara ca Bujumbura haguma haza imico itandukanye ibihugu bigiye bitandukanye
ukaraba ukabona akaranga aho kageze no munsi biragushimisha. Bo urumva nico gituma twise umugwi wacu komeza karanga twebwe mu kwira tugira ivyo kwari ukugwana. Turavye rero aho akaranga kageze ubu kuva ico gihe watangiye uri umwana ku myaka 7 ukaraba ingene bimeze muri no myaka turimwo agenda arazi imico igiye itandukanye ku bwanyu birabashimisha umusaruro w'ivyo mwagiye muragera ko ndavuga ku bijanye n'akaranga na cyane abo cyane gose igituma dufise aho twashitse ku ndoto uko nico gituma twise umugwi wacu komeza karanga twashaka duhiganwe n'imigenzo ari kwibonekeza. Iyo migenzo rero urabona yuko imanza muri kahise z'imiryango basanga bavuza imiziki y'abazungu, bakavuza imiziki yo muri Kongo, bakavuza imiziki y'ahandi wacu usanga niyo ugwaruka ruhurumbiye. Mugabo unyu uri kuraraba urabona yuko imanza ziremeshwa n'intambukama z'ikirundi, bakavuza imbyino z'ikirundi kandi zikava ngaho ziko zirasigura umwanya w'ijambo akaza uruvyino rujanye n'ijambo, umwanya wo kugaba akaza uruvyino rujanye no kugaba. Bisigoye neza yuko kakaranga twateragiye abantu baragakunze kandi n'abaje abantu bagakunze bagaca bagakundisha rujya gwaruka na rujya gwaruka rugaca rukundisha abari ngaho muri uyu mwanya. Umva ico ni ikintu gikomeye cyane twashoboye kugira kandi tubona yuko ari iteka twasize mu bantu no guhindura imigenzo bashatse guhurumbira yo hanze ubu unyu basiga bahurumbira imigenzo yo ngahi wacu. Yego yes bimvikana n'urugendo rurerure kuva ku myaka 7 kugera no munsi yufise waritangiye igihugu hakutagize birumvikana ariko nawe muri ko kwitangira igihugu hari byo ushobora kuvuga ati narungukiyemo canke mbayeho kubera karanga. Ikintu nungukisemo cyambere no kumenyekana no kumenyekana mu buryo izina ryanje rishika kure, no kumenyekana mu buryo bikorwa nkora bishika kure kuko muri ibyo bihugu byose ngenda ndacamwo bya Buraya byo muri Afrika hose ngenda nsiga izina nkagenda nsiga ubumenyi bw'igihugu. Umva ico ni ikintu cyambere gikomeye cyane n'ubutunzi kuri jewe ko hajya yufise abantu ubufise ubutunzi. Nari nakubwiye ibihugu bya Buraya gusa sinakubwiye ibihugu byo muri Afrika amasabukuru ya yase twagiriye mu Rwanda, tuyagirira muri Tanzania, tugirira mu Buganda, tugirira na Nairobi. Ivyo byose aho twaguma turonka abagenzi batandukanye. Hama ikindi naco ni cubahiro kuko iyo uri umunyakaranga iyo urenganye abantu barabona yuko uri umuntu witeka wicubahiro. Hama ikindi naco ni mu kibano babona ko uri umuntu adasanzwe kuko uri umuntu useruka uja mu bantu. Umva ivyo byose bituma biguha icubahiro. Hama ikindi naco ndabumwizigirwa mu buryo abantu benshi nk'ibice 90% bagize imanza baranyizera nkabavugira ijambo riserukira umuryango wabo. Urumva ko ari ikintu gikomeye. Nejo bundi murazi ko umuririmbyi akomeye cyane Fariaz yarashoboye kuja gusaba umugeni nagiye kumusabira. Urumva kumusabira rero kugira umuntu nka Fariaz ugiye kumusabira bakaraba umushinga ntayamuvugiye nukuvuga ko bamutosoro bakamenya ati ninde ni wa wundi azozagira ibintu by'ubusanisani nka Fariaz babona ko ari umunyakaranga koko. Hirya yejo igerekezo 25 ku kwezi kw'indwi yaraye asezeranye imbere y'urusengero kandi nongera kandi nakira umuryango wo kwa Nikorama Yugi baje kushingiza ku muryango wo kwa Fariaz. Umva ni ikintu gikomeye cyane. Umva rero ni ibintu bituma bigukura mu rufuri bikagushira ahabona. Mugabo rero na wewe ugacubigendera kugira ngo ivyo byose wakoze ntibize bizimangane mu mwanya mutonyi. Hama ikindi naco novuga ko muri ako karanga nyene kubera ishaka nashizemwo ndabona yuko atashoshora kwidoga. Naco no kwidoga kuko muri zo ngendo zose nagiye ndagira agashishiro k'inkoko bantekera kugira mfungurireyo hariya hamwe narafungura akandi nkakabika nkabona yuko ndiko ndagafungura no munsi nabuzukuru bashobora kugafungurako kubera ko nabwiye nisigarize. Yego yes. Ariko hari nakandi kavugwa yuko akandi gakuru kavugwa yuko ngo uyu nyakwigendera hararongoye Burundi bwacu ngo yacana hano ngo imbere umuryango gakagara gatuma ko dunia muramukanye cyane gose none erega ndicirori urumva uhari umwami
umwami naho yorungika uwo bagendana akaza kwizina ryiwe niho abayishikiye niho abayishikiye kuko hariyo imanza nyinshi cyane ziba bahaguruka bakansanga muhira hakaba n'izindi bantu mako nkabasanga ku kirimba hakaba n'izindi nazo tuvugana ku telefone urumva rero rubanza ruhagurukije umutoni w'umukuru w'igihugu akansanga mu nzu ariko arambwira ibyo bifuza tuzokora ni nkawe abayishikiye hama rero ndanavyibuka kera bataragira ibyo kugarama barabara nyene cubahiro umukuru w'igihugu yarenganye ngari kwikinga arahagarara hagaze turavugana hama caragenda urumva ku bantu babibonye ababanyi ati dunia ariko aravugana president ariko kumba namunze urabona ko ari ikintu bica bigusigira biturutse ku karanga hama rero uyu munsi yanyakiriye turavugana amaso ku yandi aravuga ati ciwe cyatumye mpagara hajya umunsi we nari mu muduga ndakubona wambaye umupira nibutura nca ndavyibwira kubera wewe handitswe ko kumutimbo cyanda byibwira ko ari iwawe koko nico gituma ndiko ndamanuka kujya munsi nagiye bukebuke nko ndaraba ko ari huri ucugira imana naho baniho waru niho narini nari magaze mbere y'umuryango nanga kujya gushengerera mu bantu cyamba kure kuko twebwe tuba dufise icyo twisigarije kubera ubuntu niho cyari bariko baragusunika ucija kure nawe kumbe yambonye kera yatumbereza amaso ku irembo acarahagarara rero turiko turavugana yampa iteka giyongeye mu kibano kuko ari ibintu mora ngira nkagira iteka imbere y'abakuru b'ibihugu ababanyi batabibona mugevyo onye yabaye kuvyibonera amaso kuyandi hama ikindi kintu naco hari shira hamwe mpuzamakungu yitwa inabudi iryo shira hamwe inabudi rero no kuvuga ririho kugira ngo rimenyekanishe uburundi kwisi yose yitwa inyenyeri z'uburundi kwisi rikaba rirongowe na Minani Felix umwe yarindi ati kuba kwisi no kwitonda okay urumva rero iryo shira hamwe genda riserukiye mu gisagara ca Bujumbura no kuvuga rero kugira abantu ayo mabanga yo kuriserukira mu gisagara ca Bujumbura nuko bazi ko mu gisagara hagoye mu bijanye n'indero y'akaranga jewe ndarirongoye nzogerageza nkashira ku murongo abantu hama hari ikindi naco bimwe navuga ati kumenyekana hirya yejo hari mu buruhuko kuri izi tariki za 14 na 17 hariho isekeza ryo kukurikirana indero y'abana bari mu buruhuko bukuru bw'abanyeshure byabereye kuri Saint Esprit bararondeye abigisha bazoza kwigisha ku rutonde hariyo president yahoze atwara Burundi ntibantunganya Sylvestre hariyo Karegwa Ndenza ko yahoze umuvugizi w'umukuru w'igihugu niwe nyene voilà nashatse kuvuga ati yahoze ari umuvugizi wa Nkono nziza umukuru w'igihugu hama hariho nabandi hama naje baca bashira ko mu rutonde rwo kumenyekanisha imico n'akaranga y'umurundi ibereye mu gihugu no mu makungu cubona nawe wahoza twara Burundi ahije kwigisha nanye ngaca nigisha kamarira abana rero nariko ndigisha bampaye ibibazo vyinshi cyane kandi ubona yuko batashaka ko baheza urabona ko baryohiwe urumva rero byo byose no kumenyekanisha no kuvuga yuko bajya abana nigishije bagiye bantwaye ishusho bakantwara n'ivyumviro ejo barashobora kuba bakuru b'ibihugu barashobora kuba bashikiranganye barashobora kuba bashinga amateka je narashaje ndiko ndarenga najya kwidefile atujya mutama yaranyigishije umba mano siteka uno kuvuga afise ubutegetsi n'ijambo yo gufata ingingo aca njya kara ati mutama ngo hano turemeshereza ibirori cyangwa ukora ikina kiriya umva ndabiremesha bakaca bantekerera inkoko nkayifungura nkayisigariza n'umwuzukura akayishikirako yo ndiko ndavuga inkoko mvuze mu kirundi gitomoye no kuvuga rero hari abantu rero baronka inkoko bakira amaboko abiri hakaba n'uri nawe ashobora gufungura muri iyo nkoko agasigariza n'umwuzukuru rero uko raraba dunia nukuri ndavuga yuko ntidoga akaranga naragakunze karankunda akaranga naragashigikiye naho karanshigikira ubumpagaze ngaha nk'umuntu adashobora kunyegira mu bantu ashobora gusiruka kubera karanga Dunia dusozera uratubwira mu majambo make cyane akaranga niki ikibazo kiryoshe cyane akaranga ni ikintu kiranga umuntu ahari wo hose uri akaromura nkunda gutanga nk'ubu unye ufashe abagore bo muri Afrika ukabashira hamwe nka 10 mu bihugu urabona ko baza bari benshi ugaca ufata n'abagore 10 b'abarundi kazi bo bagaca bagenda bambaye imvutano bari hagati y'abajya abagore muri ico gihugu bakoraniyeyo nukuvuga ko nimba ari yo murundi ari hariya yabuze kungene ashobora gutura ikibazo ciwe gishike mu gihugu
arashavuga ati bagiye abafasoni ndababona n'abarundi kubera iki bambaye umwambaro ubaranga. Akaranga yo ni ikintu kikuranga wewe. Akaranga ni ikintu kikuranga wewe ubwawe. Hama hagaca haba rero imico kama. Imico kama ni bijya bintu bidashobora guhara iyo uriko urakora ikintu na cane cane gifatiye mu manza no mu migenzo. Hagaca haba rero imigenzo. Imigenzo rero ni ikintu kiranga abandi. Washa kubona nk'unye wambaye inkofero. Iyo ni migenzo y'abandi mugabo ataco yonona. Nuko cyo gituma bavuga ati imigenzo rero ushobora gutora urabe ko ari myiza idashobora gukononera ubuntu bwawe. Mugabo nawe uvise imigenzo akaranga ntugata. Bene kubera iki? Nzi yuko ndiko ndavuga iby'akaranga naje kuvuga nkaba mvise icumu. Kuko nakaranga karanga umugabo w'ikirundi yambaye umwambaro w'ikirundi mu bega w'ikirundi abafise icumu yishimikiza. Umva rero akaranga ni kijya kintu ukora kigaza kutandukanya n'abandi bantu, nico kintu citwa akaranga. Aho nyene nciye nibuka twegiye twari mu Budagi dusubiyeyo ubugira kabiri ubugira gatatu kubera twari twatsinze kwisi yose. Nukuvuga ibendera ry'u Burundi bagiye kurimanika ahantu nuvuga ahantu hiteka aho hinjirana abategetsi niyo bagiye kurimanika bariserukirako niyo bagiye kurimanika. Hahandi hamanitswe amabendera menshi ntibarishizeyo. Twero turaraba kureje amabendera yose tubona ntari hari. Turavuga ati no ntibikunda. None twe tuje atakintu kituranga gihari. Urumva nukuvuga yuko rya bendera nityo twabona ko rituranga. Niyo bacuga ati mbe ko muringa tuvuga ati twe twabuze ibendera ryacu kandi bishoka nibarirondere barimanike. Otoye mwebwe muri VIP mbewe bigote mu Kirundi. Ati mwebwe muri abantu bicubahiro kubera mwabaye abambere ku isi. Ibendera ryanyu barishize ari ya mu bwinjiro bw'icubahiro. Kubera ikigumbagumba. Kubera ko twari buze turiserutse kuri rya rembo. Twese twaciye tuca kuri kiya gici cy'idarapo gikuru bidapu y'Uburundi. Turaryama ko turagivumbatira. Urabona nyine ko tugeze ku Burundi. Turabona ko dufise ikintu kidutandukanije n'abandi bantu. Tugaca twifotoza bakadufata amafoto amasanamu tubumbatiye rya darapo. Nico kitunkirekana rero akaranga. Akaranga ni ikintu kikuranga wewe kigutandukanya n'abandi. Yego. Yes, Dunia reka mfata kanya ndagushimire dusozera ariko wavuze ati turonse ikigo vyo bavyiza cyane. Uno munsi umuntu yaba yifuza kugira icafashije umugwi wanyu byo basangaye. Bo ikintu ca mbere jewe na neza ahomba mba mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura muri zone muri commune Ntahangwa zone Gihosha RN1 neza na neza haruguru ya Garde Nord ahantu hitwa ku Mutimbo niho mba. Hama rero aho dukorera ni ku biro bya zone ya Kamenge. Kuri zone ya Kamenge niho dukorera niho dufise ikirindiro ko twe twashatse ko ingoma zacu zegera ubutegetsi ko ingoma ziranga ubutegetsi aho niho dukorera. Hari abavuga ati none ko kwera mu Kamenge twatumvise yuko uri mu ntuzenye muri Gihosha. No kuvuga aha rero turi bataragabura amakaritiye hari mu Kamenge. Gihosha ari mu Kamenge. Urumva rero igihe ya nkoko nasigaza navuze ati ntegeza kurondera akununukira karuri kiwanje mu Kamenge nyene. Mugabo rero bagabuye tuca dusanga tugiye mu Gice ca Gihosha. Umva ni Gihosha kwizira mugabo ivyumviro umutima n'ubwenge ni Kamenge. Urukura vyumva. Hama rero neza na neza aho ni umuntu ashobora kundonka. Hama rero kugoresha agatelefone mugabo rero bashaje mu Kirundi ziragora kuvuga. Nta kibazo. Kibazo telefone ni 79 amajana 349 amajana 889 wazisigatuye nazisigatuye kugira hari abatabumva Kirundi reka ndavuge mu Gifaransa nako sivyo none nukuvuga ko ni 79 349 889 WhatsApp nayo niyo nyene 75 WhatsApp yiwanje 75 349 889 WhatsApp mu Kirundi 79 amajana 349 amajana 889 muri uyo mwanya curonka Dunia. Urakoze cyane cyane gose Dunia. Reka dufata kanya tubashimire ku kiganiro twagiranye kitari kigufi. Urakoze cyane. Urakoze Imana ibamere umugisha. Asante sana. Yego. Mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Buki TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe
canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Buki TV.